Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu makungu ya kure. Nunyemerere nguhe kaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi, hari namwe mudukurikira ngaha kuri ino mboneshakure ari muri benshi, ndabahaye mwaramutse neza, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya n'igihugu c'Ubuganda, mwese ndabakengurukiye cane ngaha muri ano makuru, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ivyo bihugu bibanyi, ndabahaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho umwe wese aherereye. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo ry'icumi na rimwe ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako kugira tubandanye tubana nawe ngaha kuri ino mboneshakure igutegurira hama ikagushikiriza amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro ku buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi vyose uko vyakabaye. Igiturire n'amageragezwa no kuba perezida. Iki ni ikiyago ca Ndayishimiye, Ndayizeye na Ntibantunganya. Kurikira witonze. Kubwa Evariste Ndayishimiye arongoye Uburundi kino gihe hamwe n'ababurongoye Sylvestre Ntibantunganya na Domitien Ndayizeye, igiturire n'amageragezwa umukuru w'igihugu yama ahura nayo. Mu kiganiro catunganijwe na Rushimba Studio Innovation kigatangazwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu, abo bagabo berekanye ko mu gihe umukuru w'igihugu agoyagoya atari umuntu yihagararako, igiturire gishobora kumusamburana igihugu. Igiturire ni ikibazo gihanze iterambere mu Burundi. Igipimo ca 2022 cerekana uko ibihugu bihagaze kuri iki kibazo citwa Corruption Perception Index, cerekana ko Uburundi buri ku mwanya w'169 mu bihugu 180 kw'isi. Uburundi ni kimwe mu bihugu bike cane muri kano karere bigifise abahoze barongoye igihugu barenze umwe bakiriho kandi bari mu gihugu, ariko ivyo guhura n'uwabasubiriye vyovyo bikaba ari imboneka rimwe. Mw'ico kiganiro cari cerekeye gutsimbataza intwari ibereye, abo bategetsi berekana ingene ukurwanya igiturire ari igikorwa kitoroshe, kubera rimwe na rimwe usanga hariho n'abakuru b'ibihugu babirya. Ntibantunganya ati nk'umumenyeshamakuru urabizi, uva hano mu Burundi ukagenda muri kano karere ukagenda no mw'isi nzima, urashobora kumva ngo mu gihugu kinaka umukuru w'igihugu ngo yahagaritswe kubera iki n'iki n'iki. Umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi, kandi iyo uri umukuru w'igihugu utifata, ibigeragezo ni vyinshi kuko vyose bija kuri wewe. Hari naho wewe kumbure utabijamwo, mugabo hakagira abaza kuguhendahenda ugasanga barashobora kubigusukamwo. Ntibantunganya yatwaye Uburundi imyaka 2, akaba avuga ko ari ngombwa ko umukuru w'igihugu yihagararako kugira ngo ntagwe muri uno mutego. Ati burya rero igihugu kigize Imana kigatwarwa n'umukuru w'igihugu ashobora guhangana n'ivyo vyose akavyirinda kirakira, mugabo wihenze ukabireka igihugu kirapfa. Ni ukuvuga mu majambo atomoye, igiturire kirica igihugu. Iyo umukuru w'igihugu abigiyemwo hoho biba kandanda. Abajijwe igituma igiturire kiribwa kandi ntigihere, Perezida Ndayizeye yishura n'agatwengo kenshi ati ni ingeso mbi. Ati jewe baranyiketse, niko Ndayizeye avuga. Domitien Ndayizeye yashikirije ubutegetsi nyuma y'amatora ya mbere, inyuma y'amasezerano y'amahoro y'i Arusha. Ico gihe akaba yarorongoye igice ca kabiri c'intwaro mfatakibanza. Avuga ko nawe nyene yahavuye ku butegetsi bamwiketse bafatiye ku matungo afise, ariko akavuga ko basanze yera. Ati nka jewe igihe nari ndahari ndahava barankurikiranye, hariho abantu banyiketse cane. Sinkubeshe barankurikiranye barambaza, ndababwira nti genda mucungere murabe ahantu habuze ikintu muzombwire. Eka na Ndayishimiye haremeza ko amageragezwa nk'aya yo kurya ibiturire ahari, ariko akabona ko bivana n'ukungene nyene kugeragezwa yitwara. Ati burya n'umuntu kugira akugerageze aba azi ko ugeragereka. Jewe barazi yuko unzaniye igiturire, emwe ucuba umwansi wanje, kuko ndazi ico arico igiturire. Igiturire kirica igihugu. Kubwiwe abantu ntibaramenya igiturire ikibi caco.
ati ikiriho nuko ata muntu n'umwe agomba gutanga igiturire hatagomba kwiba canke kurenganya. Ni ukuvuga ko wemeye kurya igiturire uba wemeye ubwo busuma canke wemeye kurenganya. Ndayishimiye akabona kandi ko gutanga igiturire hari uguhemba kabiri uwo ugihaye mu gihe uba ukimuhaye kugira ngo akore akazi kandi asanzwe ahemberwa. Kubwiwe uyo muntu yivye kabiri. Ndayishimiye akabona kandi ko abarondera guha ibiturire umukuru w'igihugu ari abantu usanga bagomba kwiba igihugu nk'ubutare n'ayandi masoko manini manini, kubera kenshi mwene ayo masoko usanga ari umukuru w'igihugu ari imbere. Rero utigumya n'amageragezwa. Mu Burundi inama shikiranganji zashinzwe inyuma y'amasezerano ya Arusha zarimwo ubushikiranganji bujejwe intwaro ibereye ariyo yari ijejwe kurwanya igiturire. Mu nama shikiranganji y'ubu ubushikiranganji bw'intwaro ibereye nta burimwo. Perezida Ndayishimiye akavuga ko yashatse gufata mu minwe ibibazo byose bijanye n'intwaro ibereye na rirya kubwiwe hatamushikiranganji agenzura uwundi. Nayo mu bindi kandi ngo ingingo ivuga ko umwigeme atwaye inda asubira ku ishure umwana kwije umwaka iravuguruza ingingo ya 16, 17 na 18 y'itegeko rihasha amabafatiye ku gitsina. Uyu munsi itariki ya 11 Mukakaro 2023 abanyeshuri bari mu myaka yo guheza amashure yisumbuye batanguye gukora ikibazo ca leta examen d'etat. Abigeme batwaye imbanyi naho hoba mu ntango z'uno mwaka ntibaronse amahirwe yo gukora ico kibazo kubera itegeko ritabemerera gusubira ku ishuri umwaka wose udaheze. David Ninganza icegera c'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Sojepaye rijejwe gukingira agateka k'abana akaba avuga ko abigeme batwaye imbanyi batoroherezwa kugira basubire ku ishure. Arabisigura ati ingingo ya 70 y'itegeko rigenga inyigisho reglement scolaire ivuga ko umwigeme yatwaye inda ashobora gusubira ku ishure umwana kwije amezi 12, ariko umuhungu yatwaje inda umwigeme nyene asubira kwiga mu mwaka ukurikira. Ni ukuvuga ko umukobwa atwara inda amezi 9 akongerako ayandi mezi 12 yo kurera umwana. Abandanya avuga ko biboneka ko umwigeme azosubira ku ishure inyuma y'imyaka 3 y'ishure année scolaire, kuko ayo mezi 12 hazohera umwaka wa gatatu kuva uwo mukobwa ahagaritse ishure ugeze hagati. Ivyo bituma abigeme baheba ishure kuko baba batakaje umwanya munini. Abandanya asigura ati nubwo umwigeme yokonsa umwana amezi 6 gusa umwana yaba yonse neza kandi ashobora kugira amagara meza. Eka mbere hatangara avuga ko adatahura igituma umwigisha yibarutse wewe ahabwa akaruhuko k'iminsi 49 hanyuma agaca asubira ku kazi, ariko umwigeme yiga adasubira ku ishuri nyuma y'iminsi 49 nyene. Ingingo ya 4 n'iya 5 y'itegeko nshikiranganji rikaba rivuga ingene abanyeshure bahevye amashure basubira kwiga. Ivuga ko abigeme bahevye amashure kubera imbanyi baronka ikibanza bivanye n'ibibanza biri mu mashure. Kubwiwe iyo ngingo iravuguruza ingingo y'17, y'16 ndetse n'iy'18 y'itegeko rihasha amabafatiye ku gitsina zivuga ko abigeme batwaye inda basubizwa mu ishure ubwo nyene. Yongera asaba ko ingingo ya 70 y'itegeko rigenga amashuri yohinduka kugira yisunga ayandi mategeko y'u Burundi ndetse na mpuzamakungu. Nayo mu gusozera ano makuru nonyemerere ngugezeko iyi nkuru ivuga ko ku bitaro bikuru vya Ngozi hakenewe abaganga b'abahinga specialiste. Ivyo bitaro vy'akarere vya Ngozi bifise abaganga 18 harimwo umuganga w'umuhinga umwe specialiste mu vyo gukora abagwayi chirurgie. Muri abo baganga 14 bahembwa n'ivyo bitaro, 4 bakaba bararungitswe na leta kandi niyo ibahemba nk'uko bimenyeshwa na muganga Guillaume Ntawukuriryayo yayoboye ivyo bitaro. Uwo muyobozi akaba abandanya avuga ko abo baganga generaliste baca bakora ivyo abo bahinga bokoze kuko ibitaro birondeye abo bahinga mu bisata vyose umushahara bahembwa woba muremure bigaca bituma ibiciro vyo kwivuza biduga, kandi ivyo ntivyokorohereza umurwayi w'amikoro make.
uwo muyobozi agasaba ko leta ironsa abahinga ivyo bitaro itovyibagira bakavuga ko kuvugwa bitoroshe kubera ubukene bw'abo bahinga